On vous avait dit qu'on a un prophète. bari kuvuga ko bafise umuhanuzi L'église aurait été pleine. isengero yari kuzura bamwe Pas abantu seulement de gens ici, mais même de gens de l'extérieur. atari ngaha gushika hanze Parce qu'aujourd'hui, kuko muri iki gihe les chrétiens veulent entendre la parole des poches. abakristu bifuza kumva ijambo bivuga ku butunzi bwabo Ils ne cherchent pas Dieu. ntabwo rero barondera imana Ils cherchent la main qui donne. barondera ukuboko gutanga Mais la Bible nous dit, ariko bibiri itubwira cherchez premièrement le royaume et la mbere justice na de mbere Dieu. murondera ubwami bw'imana no gutungana kwiwe Vous voulez le réveil. mushaka ubuvyutse Cherchez Dieu. murondera imana Cherchez Dieu. murondera imana Arrêtez de chercher la main. mureke kurondera ukuboko gutanga Alors Gédéon va renvoyer les 22 000 hommes qui ont peur. gidiyoni yaciye akuramwo abo bantu bose bari bafite ubwoba Parce que là, ceux-là ne peuvent pas participer au réveil. kuko abantu bashobora kuzana ubuvyutse Parce qu'ils ne sont pas prêts. kuko bataritegura Mais ça va aller encore plus loin. ariko biragera kure Parce que Dieu dit, dukorana hamwe n'uburundi qui est le pays de mon épouse. ari igihugu cy'amavukiro cy'umufasha wanje Je voudrais d'abord remercier les responsables qui nous ont fait confiance. nifuza gushimira mbere na mbere abayobozi batugiriye icyizere Merci beaucoup. murakoze cyane Je voudrais m'adresser aussi au révérend. nifuza kuganiriza na revera nawe On s'est croisés hier. twahuye ejo C'était une grâce. C'est encore une grâce de vous revoir aujourd'hui. ni ubuntu kukubona kandi Tout à l'heure, avant que nous n'arrivions ici, imbere ko tugera ngaha nous avons eu la joie de nous rendre compte que nous avions au moins 2 amis communs. twagize umunezero tuzi yuko dufise inshuti 3 duhuje amis hamwe communs. abantu batatu tuziranye nabo Eric qui nous a mis en relation, Eric yatumye tumenyana namwe Bishop Bizimana Bishop Bizimana nawe et Apôtre Prince. hamwe na Apotre Prince Dieu fait de grandes choses. Imana ikora ibihambaye Je voudrais enfin vous remercier, vous, d'être présents. nifuza gushimira mwebwe mwahageze ngaha Vous n'êtes pas ici par hasard. ntabwo mwaje kumpanuka Vous êtes là parce que Dieu voulait vous voir ici ce soir. muri ngaha kuko Imana yifuje ko muba ngaha Alors ce soir, je vais vous demander une chose. none muri uwo mwanya nifuza kubasaba ikintu kimwe Ne croyez pas ce que je dis. nimwumve ivyo numvira nimutega amatwi ivyo mvuga ndababwiye Ne croyez pas ce que je dis. nimwemere ivyo ndababwiye Mais ariko basez-vous sur les versets nimwitwarike cyane ku vyanditswe pour les relire kugira mu bisome ninabivuga et voir si ce que j'ai dit est la vérité. hama murabe namba ivyo ndiko ndababwira ari ukuri kwanditswe muri Bibiliya Pour moi, il n'y a pas de plus grande joie kuri jewe nta munezero uhambaye urutuwo de savoir qu'au moins une personne ne m'a pas cru. kumenya namba umuntu umwe atatahuye ivyo navuze Et que rentrée chez elle, elle a ouvert sa Bible pour relire ces versets. atatahuye navuze hagashika mu rugo rwiwe afata ibice vy'ijambo navuze hama akabisubiramo akabisoma Et même si cette personne trouve que je me trompe, naho uwo muntu yobona ko nibeshe le fait de lire la Bible, gusa kuba yabumburiye Bibiliya yiwe ce sera déjà quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. ni ikintu gihambaye mu buzima bwiwe Que toute la gloire revienne à notre Dieu. icubahiro kigaruke kuri data wacu Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. kuko niwe yatumye tugera ngaha Je dois vous l'avouer, on est arrivé un petit peu en retard. ndashaka kubabwiza ukuri twaje ducerewe gatoya On essaye toujours d'être à l'heure. tugerageza kuza ku gihe Et pour être tout à fait précis, c'est surtout mon épouse qui insiste pour qu'on soit à l'heure. ndabivuze neza ni umufasha wanjye akunda kumbwira tugere kare Et en arrivant, turiko turaza on a eu un petit accident. nagonze umusirikare Un accident avec la moto. umusirikare yariko aratwara kuri moto igihe nariko ndaturuna Et c'est une des choses qui a fait qu'on était en retard. nivyo vyatumye ducererwa kuko nariko ndamusigurira nyine Mais Dieu nous twaganiye a permis d'être ici. ariko Imana yadufashije tugera ngaha Que toute la gloire lui revienne. icubahiro kimugarukeko Alors, sans perdre de temps, ntatevye je vous propose d'aller lire dans la première lettre aux Thessaloniciens, tusome mu batesalonike ba mbere le chapitre 5, le verset 6. abatesalonike ba mbere 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. igice cya gatatu
igito cya gatanu umurongo wa gatandatu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Abatesalonike ba mbere gatanu umurongo wa gatandatu. Si quelqu'un peut lire. Namba ho umuntu yosoma. Abitesalonike ba mbere ibice bitanu umurongo wa gatandatu. Ego. Haravuga ngo nuko rero twe gusinzira nk'ababandi ahubwo tube maso twirinde ibisindisha. Amen. 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 Dans ce chapitre, Muri iki gice cy'ijambo Paul exhorte les chrétiens Paulo abwira abakristo à être prêts, kuba babiteguye igihe cyose, à être toujours prêts. kuba biteguye igihe cyose. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Umunsi w'Imana uzogira mutabyiteze. On entend beaucoup de prédicateurs Tuva abavuga butumwa benshi annoncer que nous sommes dans les derniers temps. bavuga yuko turi mu bihe vya nyuma. Ils ont raison. Ego bavuga ukuri, On est dans les derniers temps depuis que Jésus a été crucifié. turi mu gihe cya nyuma kuva Yesu yarabambwe. Dans ses lettres, Muri ivyo cete Jean dira nous sommes dans les derniers temps. Yohana azovuga turi mu bihe vya nyuma. Paul dans ses lettres Paulo mu vyete vyiwe dit exactement la même nawe chose. azobisubiramo ko turi mu bihe vya nyuma. Alors veillons, None nitube maso, arrêtons de dormir. tureke gusinzira. Aujourd'hui, Muri iki gihe que ce soit ici au Burundi, yaba ngaha mu Bubirigi, que ce soit au Rwanda, yaba mu Rwanda, que ce soit au Congo, yaba muri Kongo, que ce soit au Kenya ou en Belgique, yaba muri Kenya cyangwa mu Bubirigi, il y a beaucoup d'églises. hari amashengero menshi. Le jour où on est arrivé au Kenya, Umunsi twagera muri Kenya, on est monté dans la voiture, twinjiye mu muduga, on a roulé, turawutwara, église, église, tubona église, isengero église. zikurikirana imwe ku yindi. Même en arrivant ici, Gushika naho dushikira ngaha, la personne qui nous a guidés umuntu yatuyoboye kugushika ngaha nous a emmenés dans l'avenue 8 yadutwaye ku barabara ry'umunani où il y a une autre église. aho hari irindi shengero. Il y a beaucoup d'églises, Hari amashengero menshi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens. bisigura ko hari abakristu benshi. Et pourtant, Ariko quand vous regardez les informations à la télévision, iyo mwihweje amakuru muri televiziyo, tout se passe ibintu vyose biba, comme si le monde était catastrophique. ibintu vyose batubwira ni nk'uko umenga ibiriko biraba mu isi biteye ubwoba. Comment est-ce possible Ni gute bishoboka ivyo bintu? qu'il y ait autant d'églises, autant de chrétiens, Habe abakristu bangana gutyo n'amasengero angana uko, et que notre monde soit aussi catastrophique? hama isi yacu ikagenda igenda nabi? Bien sûr, Ariko on va me dire que le monde est dominé par Satan. bazoba bambwira yuko isi itwaye na shetani. Mais le problème, il n'est pas là. Ariko ikibazo ntabwo kiri ngaho. Il y a 2 jours, Haheze iminsi ibiri mon fils umuhungu wanje m'a demandé, yambajije, quand il vient près de moi, il a une approche à lui. iyo anyegereye afise ukuntu aza kunganiriza. Papa, j'ai une question. Papa, ndafise ikibazo. Pourquoi Ni kubera iki il n'y a plus de miracle? hatakiri ibitangaza? Il venait de terminer l'histoire de Samson. Yarahejeje gusoma amakuru ya Samsoni. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens costauds comme Samson? Ni kubera iki dufise abantu bafise inkomezi nyinshi nka Samsoni? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de miracle? Ni kubera iki hatakiri ibitangaza? J'ai réfléchi à la question qu'il m'a posée. Nariyumviye ikibazo yambajije, Je vais te dire, ndashaka kwishura. on ne voit pas beaucoup de miracles. Nitubona ibitangaza byinshi Parce que nous, les chrétiens, nous dormons. kuko twebwe abakristu turasinziriye. Nous dormons. Turasinziriye, Ce n'est pas normal. ntabwo ari ibintu bisanzwe. On va les lire. Dusome kandi Juge, mu bacamanza chapitre 6, igice cya gatandatu les versets 25 et 26. umurongo 25 gushika ku 26. Juge 6, versets 25 et 26. Abacamanza gatandatu umurongo 25 gushika ku 26. Abacamanza gatandatu 25 kugera 26. Niko. Gidiyoni asenya igicaniro ca Bali
nuko ijoro ry'uwo munsi uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7 maze usandaze igicaniro so yubake Bali uteme Ashera iri hafi yaco maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro kukanunga kubatsweho igihome ubyitondeye kandi wenda imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa uyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Amen. 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 Et on va les lire Juge 7, dusome kandi abacamanza indwi les versets 5 jusqu'à 7. umurongo wa 5 gushika ku indwi. Juge 7, abacamanza indwi les versets 5 jusqu'à 7. umurongo wa 5 gushika ku indwi. Haravuga ngo nuko amanukana n'abo bantu baja ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri bujabagire amazi ururimi nk'imbwa umushire ukwe kandi uri bunywe apfukamye umushire ukwe. Amen. 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 C'est l'histoire de Gédéon. N'amakuru ya Gideyoni. On est au temps des juges. Twari igihe cy'abacamanza. Et pendant le temps des juges, Igihe cy'abacamanza régulièrement Israël s'endort, abisirayeli baba basinziriye. se laisse aller. Bitwara uko bishakiye. On commence à faire n'importe quoi. Batangura gukora ivyo bishakiye. Et puis on a des problèmes. Hama bakagira ibibazo. Et quand on a des problèmes, Igihe tugize ibibazo on se souvient que Dieu existe. tuca twibuka ko Imana iriho. Alors on se met à genoux Niho ca dupfukama. et on commence à crier Seigneur, Seigneur, Tukaca Seigneur. dusenga mana mana mana. Et chaque fois, Igihe cyose Dieu Imana envoie un juge. icirungika umucamanza. Ici c'est Gédéon. Aha ni Gideyoni. Et Gédéon, Dieu l'envoie pour chasser Madian, Gideyoni Imana yamurungitse kubera yirukanye abamadiani. qui est ce peuple qui a attaqué Israël. Ubwo bwoko bwateye Israeli. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ariko Imana yacu ni Imana ikunda urutonde. Quand vous lisez le premier chapitre de la Genèse, Iyo musoma igice ca mbere ku ntanguriro, Dieu créa le ciel et la terre. Imana yaremye ijuru n'isi. Dieu n'a pas commencé à créer l'homme Imana ntiyatanguye kurema umuntu en se disant je le mets dans ma poche hama kibaza ingenda mushira mu mufuko et wawe puis je vais créer la terre. hama ndaza kurema isi mu nyuma. Non, Oyaha. Dieu agit avec ordre. Imana ikorera mu rutonde. On crée d'abord la terre Yatanguye kurema isi et le ciel. hama ijuru. Et puis sur terre, on va séparer les eaux des terres. Hama mu isi aratandukanya amazi n'ubutaka. Parce que tant qu'il n'y a pas la terre, Kuko hataraba ubutaka l'homme il ne peut le mettre nulle part. ntabona aho shira uwo muntu. Et Dieu va agir étape par étape. Imana izokora ikintu intambwe ku yindi. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Gédéon. Nico kimwe yakoze na Gideyoni. Si vous voulez être prêt, Nimba mushaka kwitegura, la première chose que vous devez faire, ikintu ca mbere muteza gukora c'est mettre de l'ordre dans votre vie. no gutunganya ibintu mu buzima bwanyu. On se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas de réveil, Twama twidoga uno munsi ko tabuvyutse que buhari. notre monde est mauvais. Kwisi yacu imeze nabi. Si nous voulons changer le monde, Nimba twifuza guhindura isi, nous devons d'abord commencer par nous changer. tutangura mbere na mbere guhinduka twebwe. Et la première chose qu'il fait, Kandi ikintu ca mbere yatanguye gukora, il dit à Gédéon, yabwiye Gideyoni, va détruire les temples de Baal. genda umene ziriya ngoro z'abayali zose. Et il ne lui dit pas d'aller très loin. Ntiyamubwiye agende kure. Il lui dit, va détruire celui que ton père a construit. Yamubwiye genda utangure kuri ya so wanyu yatanguye kubaka. L'autel de Baal de ton père. Iyo nzu so wanyu yatanguye kubaka. Commençons par mettre de l'ordre en nous. Dutangure gutunganya ibintu hagati yacu. Mettons de l'ordre dans nos vies. Dutunganye ubuzima bwacu. Mettons de l'ordre dans nos églises. Dutunganye mu rushengero rwacu. Alors nous pourrons commencer à changer le monde. Niho tuzotangura guhindura isi. Tu dois détruire toute idole dans ta maison. Utegerezwa kumena ibigirwamana vyose mu nzu yawe. Tout ce qui prend la place et le temps de Dieu, Ibintu vyose bifata ikibanza n'umwanya w'Imana. détruis-le. Ubimenagure vyose. Et détruis-le complètement. Kandi ubimenagure neza na neza vyose atakimwe gisigaye. Quand Dieu lui dit de détruire l'autel, Igihe Imana yamubwira amena aho hantu, il dit aussi de détruire
le pieu sacré. yamubwiye ngo amene C'est le symbole de Baal. ikimenyetso cy'icyo kigirwamana. C'est-à-dire qu'il lui demande de tout détruire. Bisigura ko yamubwiye ngo akuremo vyose atari kimwe asigarije. On va prendre un exemple concret. Akarorero kagaragara, D'abord un exemple facile. akarorero koroshe. Une personne qui a un problème d'alcool, Umuntu afise ikibazo n'inzoga il vient à l'église, aje mu rusengero, le dimanche il est là, kwa Mungu arahari, il assiste au culte. akurikira amateraniro. Et je peux vous dire, dans les églises en Belgique, Ndashobora kubabwira ko mu mashengero mu Bubirigi vous pouvez les trouver sur le podium en train de chanter, murashobora kubasanga kuri podium bako bararirimba, même en train de diriger l'adoration. bariko bararamisha n'abandi. Mais dès qu'ils sortent de l'église, Ariko iyo bageze hanze y'urusengero vous les retrouvez au café muca mubasanga mu kabari abo bantu en train de boire l'alcool. bariko baranywa inzoga, Pas seulement de boire un verre, atariko bariko baranywa ikirahuri kimwe cy'inzoga, mais de boire trop. banywa ibirenze. Alors tu décides d'arrêter parce que tu as un problème d'alcool. Hamutangura kwemeza yuko ushaka kubireka kubera ufite ikibazo cy'inzoga. Mais si tu veux vraiment arrêter, Ariko nimba ushaka guhagarika neza inzoga, jette les bouteilles qui sont chez toi. tangura uti ivyo bicupa vyose ufise mu nzu yawe. Arrête de fréquenter les lieux où tu allais boire. Reka kugenda aho wagenda gusanga abantu mugende musangira inzoga. Ne va pas dans ces lieux Ntugende aho hantu en disant non, moi je vais évangéliser, uvuga ngo je ngiye kuvuga y'ubutumwa, je vais les convertir. ngiye kubahindura. Ce n'est pas toi qui vas les convertir. Ntabwo ari wowe uzobahindura, C'est eux qui vont te rentraîner dans la bouteille. nibo C'est eux qui vont te remettre dans la bouteille. ahubwo nibo baje gushira neza na neza mu icupa. Arrête de fréquenter ces lieux. Hagarika kugenda ahantu banywa inzoga, Et arrête même de fréquenter ceux qui t'emmenaient boire l'alcool. kandi hagarika no kugendana abantu bagutwara kunywa izo nzoga. Il faut être radical. Utegeza gufata ivyemezo nyavyo. Mais ça, c'est l'exemple facile. Akuna karori koroshe. Maintenant, on va parler entre nous. Tuganire hagati yacu, On va parler de WhatsApp. tuvuge kuri vyerekeye WhatsApp. Beaucoup de gens Abantu benshi se lèvent avec le téléphone en main. bavyuka bafise telefone zabo mu maboko. Je vais poser une question. Ndashaka kubabaza akabazo. Qui ici Ninde ngaha se lève le matin avyuka mu gatondo et consulte directement son téléphone? hama akaca afata mbere na mbere telefone yiwe? Je ne parle pas pour lire la Bible. Simvuga gusoma Bibiliya, Je parle pour regarder WhatsApp, ndashaka kuvuga kugenda mu ma WhatsApp, les réseaux sociaux kugenda mu marezo sociale ou autre chose. cyangwa ibindi n'ibindi. Ne levez pas la main, il n'y a pas d'obligation. Ntimuduze ukuboko, ntabwo ari itegeko. Mais tu te lèves avec ton téléphone. Ariko uvyuka ugatangura kuri telefone, Tu te couches avec ton téléphone. ukaryama na telefone. Si tu veux vivre un réveil, Nimba ushaka kuba mu buzima bw'ubuvyuse nyabwo, je ne te dis pas de jeter ton téléphone par les fenêtres, sindakubwira ngo ute telefone yawe mu dirisha, mais diminue le temps du téléphone. ariko gabanya umwanya umarako. S'il faut, pendant un mois, tu supprimes WhatsApp. Ugerageze ukwezi kose ukuremo WhatsApp kuri telefone. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Ndashaka kubabwira ivyo nabonye. J'ai vu des pasteurs, Nabonye abapastori, j'ai vu des bishops, nabonye ababishop, j'ai vu des prophètes, nabonye abahanuzi, j'ai vu des intercesseurs. nabonye abanyamasengesho Pendant les cultes, mu materaniro. et je dis bien pendant les cultes, Ndiko mvuga neza mu materaniro. pas seulement pendant... J'ai vu pendant les cultes, Nabonye mu materaniro, et j'insiste, kandi ndabishimanganya neza. pas seulement au moment des chants, Atari umwanya bariko bararamya, mais je parle au moment où on partage la parole, ndiko mvuga umwanya two turasangira ijambo. des pasteurs, Abapastori, des apôtres, intumwa, des bishops, ababishop, des intercesseurs, abanyamasengesho et ils sont là. bari ngaho n'amatelefone yabo. Ils ne sont pas dans la Bible, hein. Ntibari muri Bibiliya, Ils sont sur WhatsApp, bose bari muri WhatsApp, ils sont sur Facebook. bariko baraba Facebook. On est dans le temps de Dieu. Turi mu mwanya w'Imana. Le dimanche, Kwa Mungu c'est combien de temps? 3 heures? bifata amasaha angahe? Amasaha 3, 3 heures et demie. amasaha 3 n'igice. Merci.
3h30. amasaha 3 n'igice La journée compte 24 heures. umunsi n'amasaha 24 nane. Ils sont comme des fumeurs de cigarettes. Bameze nk'abo bantu banywa itabi Après 1 heure, aheze isaha yose batatanguza barajukumira WhatsApp. badafise WhatsApp Ça tremble. umenga babuze amahoro. Ce n'est pas normal. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Comment voulez-vous Ni réveiller les gute gens? muzovyura abantu? Veillez, Ni mube maso, veillez. ni mube maso, Arrêtons de dormir. mureke gusinzira. Et ça commence par mettre de l'ordre dans sa vie. Kandi bitangura mu gutunganya mu buzima bwawe. Je vais prendre un dernier exemple. Ndashaka gufata akarorero ka nyuma. Beaucoup de chrétiens mentent. Abakristu benshi barabesha. Oh, mais pas des choses très graves. Atari ibintu bihambaye. Pasteur, je suis arrivé en retard au culte Pastor nacerewe mu rusengero parce qu'il n'y avait pas de bus. kubera nta mabisi yari ahari. Je ne dis pas que c'est toujours un mensonge. Simvuga ko ari ikinyoma mu gihe cyose. Mais parfois, Ariko hari igihe c'est juste parce qu'on s'est levé trop tard. gusa yavyutse atevye. Et comme on n'ose pas l'avouer, Kuko tudashaka kuvuga ukuri, on préfère mentir. tuca dutoramwo kubesha. Allez relire Apocalypse 22, Tugende gusoma mu vyahishuwe 22. le verset 15. On ne va pas le lire maintenant. Nidusoma ubwo nyene. Mais ce verset Ico gice c'ijambo nous dit kitubwira que les menteurs yuko abantu babesha auront le même sort que les idolâtres, bazoronka ico kimwe nk'abasenga ibigirwamana, que les meurtriers. nk'abicanyi. Alors arrêtons. None duhagarike Même ce qu'on considère comme un petit mensonge. n'ivyo tubona ko ari ikinyoma gitoyi. Mettons-nous en ordre. Dutunganye ibidatunganye. Si tu veux servir Dieu, Nimba ushaka gukorera Imana, si tu veux voir un réveil autour de toi, nimba ushaka kubona ubuvyutse iruhande rwawe aho uba, commence par te réveiller. tangura wewe kuvyuka. Et c'est ce que Gédéon va faire. Nivyo Gideyoni yazakora. Il va d'abord mettre de l'ordre. Yatanguye gutunganya ibidatunganye. Une fois que c'est fait, Ivyo byose aheje kubikora, la Bible nous dit Bibiri itubwira que Gédéon a rassemblé tout le peuple pour aller se battre. yuko Gideyoni yahamagaye abantu bose kugira bagende kugwana. Une foule énorme, Hari abantu benshi, 32 000 personnes. abantu bihumbi. Et Dieu va lui dire, vous êtes trop nombreux. Imana cyababwira muri benshi, Vous êtes beaucoup trop nombreux. muri benshi cyane. Parce que dans les 32 000 personnes, Kuko muri abo bantu ibihumbi 3,2 il y en a qui ont peur. hari abantu bafise ubwoba muri bo. Si tu as peur, Nimba ufise ubwoba, tu ne peux pas servir Dieu. ntushobora gukorera Imana. Parce que ce que tu vas enseigner, Kuko ivyo uza kwigisha, ce que tu vas partager, ivyo uza gusangiza abantu, c'est ta peur. n'ubwoba bwawe nta kindi. Tu ne peux pas Ntushobora servir Dieu. gukorera Imana. Et je ne parle pas nécessairement d'être révérend ou d'être pasteur. Simvuga kuba umupastori, Je parle même d'être chantre, de se tenir ici. mvuga nko kuba nk'umuramyi uhagaze ngaho imbere, Ou d'être un membre de la chorale. cyangwa uri mu baramyi muri korali. Tu es là, tu chantes. Uri ngaha uri kuraririmba, Mais tout ce qui t'habite, c'est la peur. ariko ivyo ufise mu mutima wawe ufise ubwoba. Alors tu chantes comme ça. Ukaca uririmba wongorana Pour être sûr qu'on ne t'entende pas. kugira ntihagire n'umwe akumva, Parce que tu as peur. kuko ufise ubwoba. Mais notre Dieu est vivant. Imana yacu iriho, Il n'a pas mis en nous un esprit de peur. ntiyashize umwemu y'ubwoba muri twebwe. Alors Gédéon va renvoyer les 22 000 hommes qui ont peur. Gideyoni yaciye akuramwo abo bantu bose bari bafise ubwoba, Parce que là, ceux-là ne peuvent pas participer au réveil. kuko abantu bashobora kuzana ubuvyutse, Parce qu'ils ne sont pas prêts. kuko bataritegura. Mais ça va aller encore plus loin. Ariko biragera kure, Parce que Dieu a besoin d'hommes qui sont prêts. kuko Imana ikeneye abantu bamaze kwitegura. Pour les garçons, Ku bahungu, je ne sais pas si vous vous souvenez le temps où vous étiez à l'école primaire. ndashaka sinzi ko namba mwibuka igihe mwari mu mashure mato, Dès que la cloche sonne igihe bagira ifirimbi ngo kumwinjire mu ishure, pour dire que la classe est finie, kuvuga ko ishuri iheze, pratiquement tout le monde a déjà rangé ses affaires. nka bose bari bamaze gutunganya ibintu byabo, Et on sort en courant. hama tugasohoka twiruka, Parce que vous allez être prêts pour aller jouer. kuko ushaka kugenda gukina hanze. Gédéon, Gideyoni Dieu va lui dire, va les faire boire. Imana yamubwiye genda ubaha ivyo banywa. Alors,
Quand ils vont boire, igihe bagenda kunywa vous avez la rivière, mufise uruzi ruri ngaho et puis il y a les gens qui arrivent, hari abantu baza buhoro ils buhoro doivent s'asseoir, bategeza kwicara déposer leurs armes, bagakura ibigwanisho byabo se mettre à l'aise hama kubera bisanzure avant de pouvoir commencer à boire de l'eau. kubera batangure kunywa amazi. Ces gens-là ne sont pas prêts. abo bantu ntabwo bari bitegura. Si l'ennemi vient brusquement, umwansi aje batiteguye ruturumbuka, ils n'auront même pas le temps de prendre leurs armes. umwansi abateye bataritegura ntibazoronka umwanya wo gufatanya n'ivyo bigwanisho. Mais il y en a d'autres ariko hari abandi qui vont arriver, ils vont boire vite avec leurs mains. bazoshika bakanywa amazi vuba na vuba n'ukuboko kwabo, Parce qu'ils sont en train de continuer à regarder là où l'ennemi peut se kuko trouver. banywa amazi baraba aho umwansi yoza abasanga. Sur les 10 000, muri abo bantu il y en a 300 qui sont prêts. hari ibihumbi 300 bari biteguye, 300 qui vont garder leurs armes abo bagumye bagumanya ibigwanisho byabo, et qui vont boire rapidement l'eau. banyoye vuba na vuba amazi. Ceux-là, ils sont prêts. abo bari bamaze kwitegura, Parce qu'ils sont déjà préoccupés sur ce qu'il y a devant. kuko bariko baritwarika ibiza kuza imbere, Ils sont préoccupés sur l'action. bariko baritwarika ku gikorwa kiza kuza imbere. Les autres, ce qui les intéresse, c'est leur confort. abandi ibyo bitwararika ni ukugwa neza kwabo. Et dans nos églises, mu masengero yacu il y a beaucoup de gens qui sont plus préoccupés par leur confort. hari abantu bitwararika gusa kugwa neza gusa. Vous allez entendre muzokumva des églises qui sont pleines, amasengero yuzuye qui sont vraiment pleines, yuzuye n'abantu benshi, parce qu'on a annoncé qu'il y avait un prophète qui allait venir. kuko bavuze ko hari umuhanuzi aza kuza, Et un prophète qui vient annoncer la richesse et les biens matériels. umuhanuzi aza kubabwira ko bazoronka ubutunzi, ibintu by'igihe gito. Si ce soir, namba muri iri joro on vous avait dit qu'on a un prophète, bari kuvuga ko bafise umuhanuzi, l'église aurait été pleine. isengero yari kuzura bamwe Pas abantu, seulement de gens ici, mais même de gens de l'extérieur. atari ngaha gushika hanze. Parce qu'aujourd'hui, kuko muri iki gihe les chrétiens veulent entendre la parole des poches. abakristu bifuza kumva ijambo bivuga ku butunzi bwabo. Ils ne cherchent pas Dieu, ntabwo ko barondera imana, ils cherchent la main qui donne. barondera ukuboko gutanga. Mais la Bible nous dit, ariko bibiri itubwira cherchez premièrement le royaume et la mbere justice na de mbere Dieu. murondera ubwami bw'imana no gutungana kwiwe. Vous voulez le réveil, mushaka ubuvyutse, cherchez Dieu, murondera imana, cherchez Dieu. murondera imana, Arrêtez de chercher la main. mureke kurondera ukuboko gutanga. Nous devons être prêts. dutegereza kwitegura igihe cyose, Nous devons être comme ces 300 hommes, être prêts. dutegereza kuba nk'abo bantu 300 kuba twiteguye igihe Ces cyose. 300 hommes abo bantu 300 ont suffi pour battre une armée beaucoup plus nombreuse que barahagije kubera bagwane n'abo bantu bari benshi. Alléluia! Amen, amen, Alléluia! amen. Nous devons vivre un réveil. dutegereza kuba mu buvyutse, C'est pour ça que Dieu nous a appelés. nico imana yaduhamagariye. Alors nous devons être prêts. dutegereza kuba twiteguye igihe cyose. Et je vais terminer par deux choses. ndashaka guhereza ku bintu bibiri Pour être prêts, kubera ube witeguye. la Bible nous dit prier sans cesse. bibiliya itubwira Priez le dusenge matin. udasiba, mu gatondo, Prier le matin, prier le midi, mu prier le gatondo soir. ugasenga, mu saa sita ugasenga, no mu ijoro ugasenga. Mais surtout, ariko cyane cyane prier avec foi. kandi usengane ukwizera, Prier en croyant que celui gusenga wizeye uwo qui a fait de Samson un héros yagize Samusoni akaba umuntu ahambaye, peut faire de vous un héros. ashobora kukugira nawe umuntu uhambaye. Un pasteur a dit un jour, umupasiteri yavuze umunsi umwe, si je demande aux chrétiens, nirabaza abakristo, est-ce que Dieu peut guérir une personne? mbega imana irashobora gukiza umuntu? Tout le monde va dire oui. bose bazovuga ego. Il était face à une grande assemblée. hari abantu benshi mu rushengero, Il dit, si maintenant quelqu'un tombe malade là tout de suite, ha umuntu asubiramo ngo nk'ubu muri uwo mwanya umuntu aguye imbere yanyu ngo uyu mwanya nyene, si nimba je demande à quelqu'un de se lever pour venir prier, ngiye umuntu ngo naze guhaguruka aze kumusengera uwo muntu, est-ce qu'il y a au moins une personne qui va se lever mbega hazoba umuntu nk'umwe yohaguruka kuza kumusengera, pour venir prier aze gusengera umuntu yaguye, en étant convaincu utahuye neza que sa prière peut amener la guérison sur cette personne? yuko isengesho yawe iza gukiza uwo muntu yaguye hasi?
Il a dit malheureusement, yavuze ikibabaje beaucoup de chrétiens croient que ça, abakristu benshi bibaza ko ivyo bintu que le miracle, ibitangaza c'est pour les autres et pas pour eux. vyerekeye abandi ntabwo vyerekeye bo. Si vous êtes chrétien, nimba muri abakristu vous pouvez être des Gédéons, muteza kuba nka gidiyoni, vous pouvez être des Samsons, muteza kuba nka samusoni, mais pour ça, ariko kubera ivyo il faut croire, kugira ubigereko utegeza kugira il faut ukwizera, prier avec foi. nugusenga ufise ukwizera muri wewe. Et la deuxième chose dont je vais parler ikigira kabiri nifuza kuvuga très vite, c'est porter sa croix. ni gutwara umusaraba wawe. Je ne vais pas citer c'est Matthieu 16, 24, on ne va pas les lire. ni mata Il porte sa croix. yesu yavuze uwo umuntu wese akunkurikira yikorera umusaraba wiwe. Quand j'étais petit, igihe nari umwana muto je suis né catholique navutse ndi umukatolika, et on me disait, mais porter sa croix, bambwiye kwikorera umusaraba, c'est accepter la maladie si tu es malade. kwikorera umusaraba wawe ni ukwemera ingwara namugwaye. Porter sa croix, kwikorera umusaraba wawe c'est accepter que tu es faible si tu es faible. ni ukwemera ko uri umuntu acitse intege kandi ucitse intege. Porter sa croix, kwikorera umusaraba wawe c'est accepter d'être pauvre si tu es pauvre. ni ukwemera kuba umukene namba uri umukene, Mais porter sa croix, c'est pas ça. ariko kwikorera umusaraba ntabwo ari ivyo. Quand Jésus porte sa croix, igihe yesu yikorera umusaraba bien sûr, il y a la souffrance. ego hari umubabaro, Mais quand Jésus porte sa croix, ariko igihe yesu yikorera umusaraba c'est parce que la croix, ni uko uwo musaraba c'est l'accomplissement de sa mission. ni igikorwa yakoze. Si Jésus refuse d'aller à la croix, iyaba yesu yarize yanse kugenda ku musaraba il n'y a pas de salut. nta gakiza kariko gahari. La croix, umusaraba c'est Jésus qui s'offre ni yesu yitanze pour payer un prix que moi je ne peux pas payer. kugira yitange ku kiguzi je ntashobora gukutanga. Jésus a crucifié mon vieil homme. yesu yabamvye ibyaha vyanje, Il a payé le prix que moi je ne pouvais pas payer. yatanze ikiguzi je ntashobora gutanga. Notre Dieu est parfait. imana yacu iratunganye, Il s'attend à ce que ses enfants soient parfaits. irindiriye yuko abana bibo batungana nabo nyene. Moi, Jean-Paul, jewe Chantal je ne peux pas parler pour vous. sishobora kuvuga ku bwanyu, Mais moi, Jean-Paul, ariko jewe Chantal j'ai fait suffisamment de choses pour décourager Dieu. nakoze ibintu vyinshi biteza guca intege imana, Pas des choses monstrueuses. atari ibintu bihambaye cyane, Mais franchement, ariko mvugije ukuri si j'avais été à la place des dieux, iyo nari kuba mu kibanza c'imana j'aurais dit ce Jean-Paul nari kuvuga Chantal ndamutaye hirya qu'il s'en aille. nagende namve mu maso. Mais tout ce que j'ai fait ariko ibyo byose nakoze jewe n'a pas découragé Dieu. ntabwo byaciye intege imana. Et aujourd'hui, je suis là. ubu ndi ngaha Je me tiens devant vous. mpagaze imbere yanyu Parce que Dieu ne s'est pas laissé décourager par moi. kuko imana ntiyacitse intege ku byo nakoze byose, Parce que Dieu m'aimait. kuko imana inkunda. Et quand je suis plein de cet amour, iyo nuzuye urwo rukundo rw'imana alors je peux changer ma vie. niho nshobora guhindura ubuzima bwanje. Et quand je change ma vie, igihe mpinduye ubuzima bwanje je peux changer ce monde. nshobora guhindura iyo si. Porter sa croix kwikora umusaraba wawe pour un chrétien, ku mukristo je dirais une chose, nuvuga ikintu kimwe, c'est aimer. ni ukugira urukundo. Nos églises sont pleines de gens qui ne s'aiment pas. amashengero yacu yuzuye abantu badakundana hagati yabo. Vous pouvez avoir dans une même église murashobora kuraba mu rusengero rumwe nyene deux chrétiens abakristo babiri qui refusent de s'asseoir côte à côte. badashaka kwicarana ku ruhande umwe uruhande y'uwundi, Celle-là, je ne m'assieds pas à côté. Hein. uyo sishobora kwicara iruhande yiwe. Vous savez quelle vie est là? urazi ubuzima abayemo uriya muntu, Vous savez ce qu'elle fait? urazi ibyo akora, Vous savez ce qu'elle m'a fait? urazi ibyo yankoreye. Je ne peux pas m'asseoir à côté. sinshobora kwicara iruhande yiwe. Mais Jésus a dit, ariko yesu yavuze aimez-vous les uns les autres. nimugire urukundo hagati yanyu. Ce n'est pas un choix. ntabwo ari ikintu Ce n'est uhitamo, pas une option. ntabwo ari ikintu uhitamo, C'est un ordre. ni itegeko, C'est un commandement. ni itegeko. Aimez-vous les uns les autres. mugirane urukundo hagati yanyu. Le jour où dans nos églises, umunsi mu rusengero rwacu nous nous aimerons, tuzogira urukundo hagati yacu, nous nous aimerons vraiment, tuzokundana by'ukuri, alors nous serons prêts. niho tuzoba twiteguye, Alors nous serons suffisamment changés niho tuzoshobora guhinduka pour aller changer le monde à kugira l'extérieur. duhindure iyi si iri hanze.
Ce n'est pas par la force, ntabwo ari ku nkomezi zacu, ni par la puissance, ntabwo ari ku mbaraga zacu, mais par son esprit. ariko kubera umwuka wera. Et son esprit, Kandi umwuka wera c'est lui qui met son amour en nous. niwe ashira urwo rukundo rwiwe muri twebwe. Si nous voulons changer le monde, Nimba twifuza guhindura iyi si, nous devons porter le témoignage de son amour. dutegereza gutangaza urukundo rwiwe mu bantu batamuzi. Être prêt pour le service de Dieu, Kuba witeguye ku gikorwa cy'Imana c'est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. ni ikintu udashobora gufata minenegwe, Ça implique d'être prêt. bigusaba kuba Et witeguye. pour être prêt, il faut se Kubera préparer. witeguye Il faut se préparer. utegeza kwitegura. Que Dieu vous bénisse abondamment. Imana ibahezagire cyane.